travailleurs dans le champ de mwebwe abakora mu murima w'ingano faible. kenshi abagorwa abanyantege nke nimuze murindire mu bwizigirwa databuja De la force. abaha inkomezi kuko abarindira umwami baronka inkomezi zishasha. Il s'élève comme des aigles. Baguruka nk'inkukuma, Il marche sans se fatiguer. baragenda bataruha, Il marche sans se fatiguer. bagenda bataruha. Il marche sans se fatiguer. Baragenda bataruha. Réjouissez-vous, car il est toujours avec nous. Munezerwe kuko agumana natwe, Jusqu'à la fin. ego nta nkeka gushitsa ku iherezo. Regardez à lui Mumurabe sans vous décourager. ntimucike intege, nimuje imbere, Il vous accorde la force nécessaire. abaha inkomezi zikwiriye kuko abitega umwami De nouvelles bahabwa inkomezi zishasha. il s'élève comme des aigles. Baguruka nk'inkukuma, Il marche sans se fatiguer. baragenda ntibaruha, Il marche baragenda ntibaruha. marche, vont de l'avant. Genda tambuka jya imbere mu nkomezi zishasha. C'est dans la croix que notre force. Ni ku musaraba niyo inkomezi zacu zinyegeje. Alors porte-la. Rero utware, Va pas à pas. genda intambuko ku yindi, agutwaye ku nzira yizewe kuko Ceux qui s'attendent à l'éternel. abitega umwami bahabwa inkomezi zishasha. Reçoivent de nouvelles forces. Bahabwa inkomezi zishasha. Ils marchent avec de nouvelles forces. Bagenda bafise inkomezi zisha bataruha. Allume ton feu, Seigneur. Atsa umuriro wawe mwami mu mutima wanje, wake Sauveur bien-aimé. mukiza mukundwa, soko y'ubugingo, soko y'umunezero. Tu éclaircis l'obscurité de mon âme. Umurikira umwijima mu bugingo bwanje, wishura isengesho ryanje, Dans la détresse, urantabara mu mubabaro wanje, Yesu mukiza wanje mon Dieu. kandi Mana yanje. Que tu puisses me garder Unzigame quand Satan menace. igihe Satani amereye nabi, Tu es le vainqueur. uri uwanesheje kuzimu, urupfu, ibyaha.
cette étoile me brille. iyo nyenyeri inyakire mwami gumana nanje Amen, loin de moi. ntuje kure yanje Ce de vie, soko y'ubugingo y'umunezero tu éclaircis l'obscurité de mon âme. umurikira umwijima mu bugingo bwanje ukishura amasengesho yanje untabara mu mabaro wanje yesu mukiza wanje mwami imana yanje Bientôt, cette lumière éternelle de Dieu vuba uwo pour nous. uwo muco uhoraho uzokwaka ku bwacu nezerwa bwingo ntucike intege Que les lamentations se taisent. gucura intimba bihore igihe indirimbo yumvikanye mu kwizera tunezerewe umwami wacu araje vuba soko y'ubugingo soko y'umunezero Tu éclaircis l'obscurité de mon âme. wamurikira umwijima mu bugingo bwanje wishura isengesho Dans la détresse, untabara mu mubabaro yesu umukiza wanje umwami wanje imana yanje bonjour, mwaramutse chers frères et sœurs. bene data na bashiki banje Très chaleureusement, cordialement, nous vous saluons bivuye ku mutima turabaramutsa mwese ku bwa kino gikorwa c'imana mu kwa Mungu mu gatondo de notre Seigneur Jésus-Christ mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu yesu kristo qui est connecté. na mwebwe abari ku murongo Saluons turabaramutsa cordialement, nous nous mva ku mutima turanezerwa yuko rassemblons au nom du Seigneur. dukoraniye mu izina ry'umwami kandi Visite parmi nous hari n'abatugendereye hagati muri twebwe mwebwe abavuye mu budage bwose n'ibihugu by'ibanyi avons cette no ku kuba dufise bene data bamwe bene data b'abakozi ejo twagize bene data nous avons pu saluer notre frère. twashoboye kuramutsa bene data nazel wo muri kinshasa na bene data elve muri iyo mu bufaransa nawe ari hagati muri twebwe Nous allons tout à l'heure l'appeler. turagiye ubu nyine kumuhamagara bene data elve hamwe na bene data jarambere gusigana natwe Peut-être pour remettre une salutation. kumbure aha intasho ishengero Nous avons les salutations du Niger. hanyuma dufise n'intasho zo muri niger muri lagos state Makoko de ishengero ry'imakoko rya bene data benjamin ari intasho ziva muri ukraine et nos frères et sœurs de l'Ukraine. bene data bashiki bacu bo muri ukraine bari mu bihe bigoye bari mu ntambara Qu'on puisse penser hari intambara batubwira ko twobiyumvira ko mu masengesho Je pense ici qu'il y a des frères byiyumvira yuko hano hari bene data bo muri amerika y'epfo qui ont été touchés très abakozwe gravement ko par cette nature. bikomeye n'ikiza cyateye Du sud, eh, des maisons sont igihu- des toits de maisons. amabati y'amazu yaragurutse Ils sont vraiment dans des mu by'ukuri bafise umubabaro mais ils ukomeye demandent qu'on prie pour eux. bariko basaba ko tubasengera Nous avons déjà twamaze kumva le courage de cette kw'iyi korale havugwa isezerano ryo muri yesaya 40 ngo abitega umwami bahabwa inkombe zishasha umwami abiduhe twese abo bose bafise ibibazo na cane cane twese abaje umwami agir en nous. ashobore gukorera muri twebwe twese kandi ashobore muri twebwe kwatsa umuriro nk'uko twabyumvise Puissance du Saint-Esprit. biciye ku bushobozi bwa mpwemu yera C'est à cela que nous attendons. ibyo ni byo twiteze n'uyu munsi naho ejo Reconnaissant. twarabyumvise turashobora kuba abashema yuko Nous venir à la maison de turashobora kuza mu nzu y'umwami kugira ngo twumvirize amajambo y'imana et aussi nous avons aussi kandi des paroles merveilleuses. twumvise n'amajambo Apocalypse akomeye yo muri twumvise amajambo akomeye yo muri muzesho Yohana 21 muri Yesaya 24 25 26 ibyo umwami yaduteguriye il a été dit kandi haravuzwe que la ngo iryo jambo ryo kwizegwa ibyo ngo ni jambo ry'ukuri ko umwami azokora ibintu byose abigire bishasha kandi tuzogira umugabane muri ibyo nk'uko twabisomye rero inyuma yaho du psaume muri 89 zaburi 89 ngo hahigwa
ihanga louer le Seigneur. rizi guhimbaza umwami bakagendera mu kumurikirwa ko mu maso hiwe mu nyunga hiwe. No muri Petero wa kabiri Ce que le Seigneur a déjà igice fait. cya mbere ibyo umwami yamaze kudukorera ku musaraba i Golgotha, Nous sommes nés de nouveau. ko twavutse ubwa kabiri, ko twabaye abana b'Imana kandi yaduteguriye iryo ragi. Ariko kubu naho muri kino gihe tucamo mu bigeragezo, ukwizera kwacu kurageragezwa, kurapimwa. Muri ibyo bigeragezo turarindwa, tuzigamwa mu kwizera. Avant que j'appelle notre frère, Mbere ko mpamagara Mwene Data Miskisi kugira ngo arimba natwe indirimbo, hanyuma ndaza gusaba Mwene Data na mushiki wacu wo muri Bruxelles Jean Claude barimbe indirimbo, na Mwene Data Dominique arasomana ijambo ry'intangabara natwe. Ubwa mbere turabanza duhaguruke dushire amakoraniro mu kiganza cy'umwami. bien-aimé Seigneur, Mwami mwizigirwa, turi hamwe turakubwiye ngo urakoze kubwo kakaryo duhawe kukuza mu nzu y'umwami. Mwami ntibyizana uko, ni amahirwe akomeye yo muri kino gihe, kuko warasezeranije yuko uri hagati muri twebwe kandi ko duteguriwe ukugaruka kwawe. Turagusabye Mwami ngo ushobore kutuvugisha biciye ku ijambo ryawe, ushobore gukorera muri twebwe biciye kuri mwemu wawe. Tuguhaye imitwaro yose ya bene data na bashiki bacu bo muri Ukraine, yo muri Amerika y'Epfo, ushobore gutabara, ushobore kwitwararika byose kugira ngo bashobore kumva ijambo ryawe batekanye, bagirane ubufatanye, babe ku bandi. Tube twiteguye igihe uzogaruka. Tugushize no koranira mu biganza byawe, tugusabye umugisha atsa umuriro muri twebwe, nicyo cyifuzo cyacu Mwami. Rema muri twebwe ibiguhimbaye, tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turirimbe nk'indirimbo ya mbere, nimero ya 22, ngo buke buke ubugwa neza Yesu arahamagara. Araturindiriye jewe namwe, nimuze muze kuri jewe, abarushe abaremerewe nimuze. Mugwa neza atekanye Yesu arahamagara, nimuze kuri jewe. Nidusubire gukekeranya kuko umwami ariko asaba mwebwe na jewe. Mu miniho nk'emu yera aradusabira, kandi asabira mwebwe, asabira jewe. Muze kuri jewe, abarushe abaremerewe muze kuri jewe. Mu bugwaneza Yesu arahamagara, muze kuri jewe. Isi ni nk'igitutu gusa irengana kuri mwebwe, ikarengana no kuri jewe. Yesu ahabwe icubahiro mu ijuru. Hari ikibanza
giteguriwe mwebwe, giteguriwe jewe. Muze, muze kuri jewe, abarushe abaremerewe nimuze kuri jewe. Mugwaneza Yesu arahamagara, nimuze, nimuze kuri jewe. Umunezero Yesu aduha, umunezero wawe kubwawe, umunezero no kubwanje, yabuduhaye igihe atanga ubuzima bwiwe. Ubuzima bwiwe ni kubwawe no kubwanje. Nimuze, nimuze kuri jewe, abarushe abaremerewe muze kuri jewe. Mu bugwaneza Yesu arahamagara, nimuze, muze kuri jewe. Nimuze, nimuze kuri jewe, abarushe abaremerewe nimuze kuri jewe. Mu bugwaneza Yesu arahamagara, nimuze, nimuze kuri jewe. Amen. Muri kino gitondo naho turaje kugira ngo twumvize cyangwa kutubwira kandi tubigiremwo ubwimenyerezo. Mbega ari indirimbo y'umunezero yindi ya mbere ngo mbega umunezero wo kumumenya. Kuba ni uducungerera kandi n'umwungere wacu. Turirimbe, turirimbe indirimbo y'umunezero, urukundo ruhambaye rw'umucunguzi ruza kuri twebwe ruva hejuru mu ijuru, rukadukiza uwo ushaka kuturimbura. Mu byago no mu kutamenya twari twagiye atabyizigiro, urupfu urupfu ruva ku mutima igihe ku maso yacu yagaragaye. Turirimbe, turirimbe n'umutima unezerewe, urukundo ruhambaye rw'umucunguzi ruza kuri twe ruvuye hejuru mu ijuru, rudukiza uwo turimbura. Yatuzaniye umuco, intsinzi n'umwidegembyo. Umwansi yariye ivu, ibihe byose Satani yaramaze kugandwa. Turirimbe, tugondwa, turirimbe, turirimbe, turirimbe tunezerewe
urukundo ruhambaye rw'umucunguzi rwaje kuri twebwe ruva mu ijuru rudukiza uturimbura. Turirimbe n'umutima unezerewe urukundo ruhambaye rw'umucunguzi ruza kuri twebwe ruvuye mu ijuru rudukiza waturimbura. Turakurindiriye turakurindiriye Yesu araje Yesu araje Yesu araje Haleluya Maranatha 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 Hallelujah
Bonjour frères et sœurs. mwaramutse bene data na bashiki banje ndabaramutsa mu izina ry'umwami ndizera yuko mwene data Jean Claude na bashiki bacu baririmbye kandi twese bidukora ko umutima wacu turindiriye kugaruka k'umwami Et nous l'attendons ce retour. turindiriye kuza kwiwe mu gihe cacu. Les signes des temps parlent. Ibimenyetso by'igihe bivuga ururimi rwumvikana ahantu hose turabona ingene ijambo ry'Imana risohoza mu midonido ryabyo. Umwami wacu n'umwizigirwa kandi azoheraheza igikorwa ciwe mu wese muri twebwe kandi byo mu ntsinzi. Mwene Data Wagner yasavye ngo mvuge yuko Mwene Data Herve wo muri Rio aza guhamagwa inyuma y'ubutumwa aza kuza imbere. Nashaka gusoma ijambo ryo mu bami imbere ko ndabikora. Nashaka gusaba bene data bo muri Ukraine indirimbo ari ikintu nashaka kuvuga gito kuri bene data bo muri Ukraine. Muri Zaburi haravugwa ngo umwami yahaye intumbero intambara iyo ariyo yose. Iyo ntambara igeze ku ntumbero yayo, ku ntego yayo, imibabaro nayo igera ku iherezo ryabyo. Nubwo babigoye ku bwacu rimwe rimwe nitwumva inzira umwami aba yarekuye, ariko afite icyo atumbereye ku byo akora, kandi ibyo arekuye ko biba ku iherezo biba bimeze uko Ezekiya yabivuze ati namenye ko umubabaro wose wafashije mu gakiza kanje, n'uyu munsi naho muziro w'ubuntu bw'Imana ishobore kuduhezagira. Mu bami ba mbere 18, bami ba mbere 18 murongo wa 22, bami ba mbere 8 22. Salomo araheza ahagara imbere y'igicaniro cy'Uhoraho, ishengero ryose ry'Abisirayeli rirorera, agaranzura amaboko ayatumbereje mu ijuru, aravuga ati Uhoraho Mana y'Abisirayeli, nta mana ihwanye nawe uhereye hejuru mu ijuru no hasi ku isi. Ni wowe wama ushitsa amasezerano ukagirira imbabazi abasavyi bawe bagendera imbere yawe bitonze n'imitima yabo yose, kandi washikije ibyo wasezeraniye data umusavyi wawe Dawidi, mbere ibyo wavugishije akanwa kawe ubishikije ukuboko kwawe nk'uko biri uyu munsi. Hahimbazwe umwami. Ugusoza kw'amasezerano y'Imana ntiyabaye ahantu runaka, ariko igihe umwami yasohoza amasezerano yiwe yaba agaragara aboneka muri twebwe mu ishengero no mu mugeni, ahantu hose aho ijambo ryiwe riba ryizewe. Ku bw'ibyo rero turashaka kandi mu bami ba mbere 18 some umurongo wa 56 na 57 atoraho ahimbazwe haye impore abantu biwe b'Abisirayeli nkuko yabasezeraniye. Nta jambo na rimwe ritashitse mu byiza byose yasezeraniye mu kanwa ka Mose umusavyi wiwe, ngo nta ryasigaye ridashitse. Uhoraho Imana yacu abane natwe nkuko yabana na basokuruza bacu, ntazaduhebe ntazadute. Hanyuma bizino rishasha dufiteyo isezerano ry'umwami wacu Yesu Kristo ngo ntazoduheba kandi ntazoduta. Turashaka kubw'ibyo kugira duheze dusome iri jambo rizwi cyane ryo muri Yosuwa kugira ngo dushibike kuri ibyo, kuko ni iby'igiciro, kuko umwami ni umwizigirwa mu bintu byose akora. Yosuwa igice cya 23 umurongo wa 14. Yosuwa 23 umurongo wa 14.
ati raba ubu ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, namwe mu mitima yanyu no mu byumviro byanyu murazi neza mwese yuko atakintu na kimwe mu byiza byose uraho Imana yanyu yabasezeraniye kitashitse. Byose byarasohoye, nta kintu na kimwe muri byo kitashitse. Nta na rimwe ritashitse, nta na rimwe ryasigaye. Mbega ubu rero ni mwebwe, ni twebwe ubu bibwirwa twebwe. Aranditse mu Bikorinto ngo amasezerano y'Imana ni ego ni amina, ku bw'ishimwe ry'Imana biciye kuri twebwe. Ibyo ico nico tore, amasezerano y'Imana asohoza muri twebwe biciye kuri twebwe. Mu wese ugiti ciwe umwami muri ubwo buryo azoreza igikorwa ciwe nk'uko twabisomye, kandi ibyo ni iby'ingirakamaro yuko n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose twemera amasezerano. Tuzobona ugusohoza kw'amasezerano. Umwami ari hafi, umwami uyu munsi ari hano, ntidukeneye kurindira ejo. Umwami uyu munsi ashobora gusohoza amasezerano yiwe muri twebwe biciye kuri twebwe kandi hagati muri twebwe. Umwami ari hano, ashaka kubatiza mu mwemu no mu muriro, ashaka kugaragaza ubushobozi bwo kuzuka mu ishengero, abugarukane, abushireho. Ijambo ry'Imana ryaragarukanywe, inyigisho yaratanzwe, kandi dushikira ibifungurwa byose ibyo umwami yahaye Mwene Data Branham. Ibyo byaragabuwe, kandi umuntu wese afise amahirwe yo gufungura kuri ibyo bifungurwa. Ubu rero bijanye no kuba mu buryo bw'indengakamere tugira umwimenyerezo w'umwami mu ishengero, kandi ibyo nabyo bifise umugabane wo kugarukana ko ibintu byose, ijambo, ubutumwa, ibitangazwa byose bifise ikibanza cyabyo. Ariko ubu rero bijanye no kuba umwami mu buryo bw'indengakamere mu ikoraniro yo kwigaragaza, kandi ibyo nibyo turabako yuko umwami agaragaza ibyamwa, ubukozi n'impano za mwemu. Umwami ni umwizigirwa, turashaka kwitega umwami, ntidukore ikintu na kimwe ku bwacu, ariko turindire umwami. Nk'uko yavuze ngo ibisa nk'uko ntibishoboka kuri mwebwe, mbega byoba bitangaje kuri jewe. Imana ishobora gukora ibintu byose n'uyu munsi. Turashaka guhaguruka hanyuma duhe aya makoraniro umwami. Data uri mu ijuru, turagushimira n'imitima yacu yose yuko dufise ubuntu bwo kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, kandi haranditse ngo uwizera nk'uko ibyanditswe bivuga ngo mu nda yiwe hazotemba inzuzi z'ubugingo. Kandi ijambo ni rizima, ijambo rirahagije, ijambo ryawe rikore ico warirungikiye. Uduhezagire uyu munsi, twebwe twese abari hano, twebwe twese abari hano, kandi n'abari ku murongo. Hamagara abanyuma gusohoka, ushimagize izina ryawe biciye ku mugeni wawe, kubwo icoro cy'izina ryawe, atari ku bwacu mwami, ariko izina ryawe ariryo rihabwa icubahiro. Turashaka kugwimbaza, gushira hejuru, no kubwo ibyo ukora uyu munsi muri twebwe. uri ndiwe ahambaye, uri Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Nta bidashoboka kuri wewe. Urakiza indwara, ugakiza umutima, ukabohora. Uri wa wundi ejo hese uyu munsi, ibihe byose bidashira. Turagushimira, kandi no kubwo uyu munsi turashaka guhimbaza, tugushire hejuru, tuguhe we gusa icubahiro mu izina ryera ry'igitangaza rya Yesu, amen. Kugira icizere mu bintu byose ducamwo mu buzima. Dushobora no kuramura ikiganza, kuramura amaso kuri we. Aravuga muri Yohana igice c'icumi, aho umwami wacu ubwiwe akavuga ati, muri Yohana 10 umurongo wa mbere aravuga ati, nukuri ndababwire, udaca mu irembo ry'urugo rw'intamba ariko akurira ahandi, uwo aba ari igisuma n'umwambuzi. Ariko uca mu irembo niwe mwungere w'intama. Umurongo wa gatatu,
umuteramyi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi ryiwe, ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo akaziturutsa. Umurongo wa 4, kandi iyo amaze guturutsa iziwe zose azija imbere zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Umurongo wa 5, ariko uwo zitazi ntizomukurikira namba, zomuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Umurongo wa 6, Yesu abacira uwo mugani, ariko bo ntibatahura ibyo ababwira ibyo ari byo. Ngikire ikibazo bakunda, intama ziwe zumva ijwi ryiwe, zirazi ijwi ryiwe. Ndizera ko natwe dufite umugabane muri izo ntama ziwe, turazi ijwi ryiwe. Ijwi ryiwe ni ijambo ryiwe mw'iyi minsi yacu, nk'uko byari bimeze kiriya gihe. Muri iyo minsi yarababwira, kandi abamukurikira bari bazi uwavugisha uwo ari we, bari bazi uwo bategerezwa gukurikira, kandi baramukurikiye. Hanyuma aravuga ku murongo w'indwi ati, nuko Yesu yongera kubabwira ati, nukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama. Umurongo w'8, abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi, ariko intama ntizabumviye. Umurongo w'9 ati, ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka icanya. Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza. Nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo zironke ubusagutse. Mbega ijambo ryo guhumuriza, mbega isezerano. Intama zitegerezwa kuba zifise ubuzima kandi busagutse. Mwungere mwiza, mwungere beza si bajya bitiranya intama bakazishwiragiza, bakazigabura, bakazicamwo ibice, ariko umwungere mwiza yatanze ubuzima bwiwe ku bw'izo ntama. Bene data bashiki banje, uwo mu minsi yacu atanga ubuzima bwiwe ku bw'intama niwe mwungere mwiza by'ukuri w'intama. Turashobora kubivuga. Arabananya akavuga ku murongo wa 11 ati, ni jewe mwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Umurongo wa 12, ariko umucangero atari umwungere bwite, kandi intama atari ziwe, iyo abonye ibingira rije ata intama agahunga, ibingira rikazisahura rikazishwiragiza. Umurongo wa 13, kuko ari umucangero atabaye intama arahunga. Umurongo wa 14, ni jewe mwungere mwiza, ndazi izanje n'izanje ziranzi. Umurongo wa 15, nk'uko data anzi nanje nkabumenya, kandi ndigura intama zanje. Umurongo wa 16, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo mu rugo, muri uru rugo, nazo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukoko umwe n'umwungere umwe. Umurongo wa 17, igituma data ankunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze subire kubwabira. Umurongo wa 18, nta numwe abunyaka kuko mburekura ku bwanje, mfise ububasha bwo gusubira kubwabira. Ico nico cagezwe nahawe na data. Gutsa hano aya majambo y'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko bakundwa, twokunze guhuza n'indirimbo tukaririmbana nayo, tugasaba tukaririmba tuti, muri Yesu niho nizigira umusiko yondi naco bitwaye wose uko kiba kimeze. Ego, kandi tumugira icizere, si gusa iminsi mike, si gusa amasaha make,
ariko ndiyumvira yuko dushobora kuvuga n'ubwenge bwacu tuti turamugirira icizigiro guhera ku ntango gushika ku iherezo, kuva aho tuzorengera ukwizera tukabona ibyo twizeye. Kandi icoshika cose mu buzima iminsi yose ntisa uko bigaragara inyuma. Hari imvura, izuba, hanyuma hose, hanyuma hakaza urubura, hanyuma ibi n'ibi bigashika. Ni nako bimeze no mu ubuzima bwacu twese birahindagurika. Ariko bakundwa, inyuma y'ibyo bintu byose izuba risura kwaka mu buryo bushasha, izuba ry'ubuntu risura kwaka bushasha kuri twebwe. Bakundwa, inyuma y'ibintu byose bishobora gushika, nico gituma tunezererwa kandi duhimbaho cyane yuko dushobora kugira icizere umwami wacu. Rero ni umwungere mwiza, atanga ubuzima bwiwe, yatanze ubuzima bwiwe ku bwacu. Rimwe rimwe hari igihe tuba twibaza yuko twahebwe, ariko bakundwa ntazigera aduheba. Nico cyumviro, ntaduheba. Ni icyumviro kinjemwo canje mu byumviro mw'iyi minsi. Igihe yari hano ku isi Lazaro yapfuye, yasa nkaho umenga ntabizi. Mariya na Marita kumbure bariyumviriye bati ubure ni kubera iki mbega atari hano, ubu rero ko twari tumukeneye ntari hano, kubera iki mbega ataza, kubera iki mbega kubera iki mbega twahebwe, kubera iki mbega bishika nk'uko. Ariko nubwo biri uko arazi byose, abaho ashikaho umwanya ukwiriye. Bakundwa, ntidukwiye guhagarika umutima. azoza mu buryo butangaje, azodusanganira ku isaha ikwiriye, aba ku ruhande rwabo ku isaha nziza. Kumbure rimwe rimwe tuba twumva ko turi abantu bahebwe, ariko bakundwa ntiyigera na rimwe aduheba twenyene. Niko Bibiliya ivuga, niko ibyanditswe bivuga. Umuntu wese ashize ibyizigiro byiwe muri we ntazigera amaramara. Bakundwa, ahimbazwe kandi yashimwe Imana yacu. Turashaka natwe muri kino gitondo kuyishima, tuyihimbaze, tuyisenge. Akavuga ku murongo wa 11 ati ni Jewe Mwungere mwiza, umwungere mwiza atanga ubuzima bwiwe ku bw'intama zewe. Mbega yarabikoze bakundwa? Yarabikoze cyangwa ntiyabikoze? Turashobora kuvuga yuko ntiyavuze amajambo y'ipfa gusa, ariko yarakoze, akora nk'uko yavuze. Yatanze ubuzima bwiwe ku bwacu, kandi yaraducunguye, yaratubohoye biciye ku maraso yiwe yera kandi y'igiciro, ayo yamenetse ku giti ku musaraba Golgotha. Kandi ibyo turabinezererwa cyane, turabishima. Hano aravugwa ku murongo wa 27 ngo intama zanje, abaye intama bumva ijwi ryanje kandi nabo barankurikira. Nagomba gushimika kandi no kuri iyi minsi bakundwa, izo ntama izumvise ijwi ryiwe ntizizigira zumva, ntizotega amatwi ayandi majwi, canke naho niyo bayumvise bamenya ngo ayo majwi navuye ku Mana, bamenya ibiva ku Mana, kandi bakajana inzira, bagakurikira ijwi ry'umwami. Ntibakurikira ijwi ry'umuntu, ntibakurikira ijwi ryacu, ariko ijwi ry'ijambo ryiwe. Bakundwa, kandi turabinezerewe kandi turabishima. Ijambo ry'umwami wacu ntishobora guhindurwa ubusa bakundwa, ariko ibyo yavuze biguma bifise agaciro. Kandi abashira ibyizigiro byose byabo byose muri we ntibazomaramara mbere no mu minsi yacu, ahubwo nk'igihushane niwe atwitwararika, niwe atwitwararika, kandi azobyumviriza, bazomwumva, bazomukurikira. Nk'uko avugwa ari ku murongo wa 11 ngo umwungere mwiza yegura intama ziwe. Murongo wa 12 ariko umucangiro we, kuko atari umwungere bwite kandi intama atari ziwe, iyo abonye ibingira rije atari intama agahunga, ibingira rikazisahura, kazishwiragiza. Umurongo wa 13
arahunga kuko ari umucangiro atababaye intama. Ibi nibyo tubona mu minsi yacu, ariko umwami wacu agumana n'abiwe, kandi n'abiwe nabo bagumana nawe. Turabishima cyane kandi turabishima ibyo nta nkeka. Rero turamusaba ngo adusange muri kino gitondo, naho abandanye kutuvugisha muri kino gitondo, abandanye kutwigisha muri kino gitondo biciye ku ijambo ryiwe. Twamaze kuririmba hano ngo nizigira Yesu mu bihe, ndamwizigira no mu bihe bidashira. Mbega ijisho dutumbereye bakondwa, mbega twoba twarabikoze hano nk'uko uwo mwanditsi w'indirimbo avuga, ndiyumvira ego atari uko ntitwobaye turi hano isaha nyuma y'iyindi kugira ngo tugume twigishwa dukomezwe nawe. Indirimbo iraboneka avuga ngo iyo ibigeragezo bishitse ni muri Yesu gusa niho nizigira, atari gusa mu minsi myiza, atari gusa igihe ibintu bigenda neza kuri twebwe, ariko no mu minsi yijimye, igihe ibigeragezo byago biba bidukubita, tugomba kumugira icizere, hanyuma tumwishigikize ko azoturongorera ku ntumbero, hahimbazwe kandi hashirwe hejuru izina ry'umwami wacu. Bakondwa, mbere ko tubanira kumviriza ijambo ry'Imana, reka duhaguruke kugira ngo dusengere hamwe. Mwami mwizigirwa, turagushimira bwamubwira bw'umutima mbere no kwino saha yo mu gitondo ko utwemerera kuba dukoraniye hano mu buryo bushasha, ngo twambaze izina ryawe, dushobore gusoma ijambo ryawe, ntidushire ibyizigiro byacu mu bantu, ariko gusa muri wewe, kuko uri byizigiro byacu, uri ubuhungiro bwacu. Mwami, turazi ko amasezerano yawe agumaho, yuko atigera anyiganyiga ibihe byose, kandi nibo wasezeranije kubana natwe iminsi yose y'ubuzima bwacu gushitsa ku iherezo. Mwami, ibyo turabyizera uko nyene n'imitima yacu yose, kandi turagusabye rero ngo wewe washatse kutuvugisha mu buryo budasanzwe muri kino gitondo, naco ushobore kubikora. Kandi turabizi Mwami yuko igihe wavuga ngo isi n'ijuru byosha, uturambi n'imisozi bikavaho, Mwami twizera twe nk'ubwoko bwawe, kandi turabizi yuko isaha iraje, igihe kiraje, aho buri jambo ryose mu yawe azosoza. Mwami, turaguhimbaza muri kino gitondo, duhimbaza ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe. Ijambo ryawe ry'ubumana ritananigwa, ni mwemu kandi n'ubugingo, nibyo kwizigirwa. Ijambo ry'abantu riroroshe, rirashonga, rirahera, ariko ijambo ryawe ryo rigumaho ku bwacu gushika mu bihe byose bidashira. Guhimbazwa, icubahiro, gushimwa bibe by'izina ryawe ry'igitangaza kandi ryo bwiza. Ndagusabye ngo uduhezagire twese muri kino gitondo, hamwe n'abo bose badashobora kuba hano. Uhezagire ababyeyi bacu, inshuti zacu bose. Mwami, mwemu wawe, ubushobozi bwawe, ubwiza bwawe buhabwe bose Mwami, imbere yuko haba harengeraye uyu munsi. Ukize naho Mwami, ukize abashobora gukezwa. Ndagusabye mu izina rya Yesu, amen. Nimba twabiririmbanye umutima wacu, hanyuma mu by'ukuri twaba tubyumvira ko Imana izodufasha nta nkeka. Irazi icifuzo gikomeye kiba mu mitima yacu cyo kumukorera, cyo kuba ku ruhande rwiwe, ngo dukora ukugomba kwiwe mu burebure ubwo inkomezi zacu ziba zibitwemereyemo. Twebwe abavuye muri Israeli turi uko tumerewe, turi
mu kwiyumva by'ubushobozi dufatiye ku byo twumvise hariya tukabona kandi tukabamo. Turabizi yuko igihe kiri hafi muri ico umwami azokwishurira igihugu ubwoko bwose. Umuhanuzi Yesaya arabaza mu gice ca 66 ati ninde yigeze yumva havugwa, ninde hoba yigeze yumva havugwa yuko igihugu kivukiye umunsi umwe. Yesaya 63:8 ngo Siyoni yinjiye mu mibabaro yo kuramukwa ibyaye abana. Hamwe n'Imana byose byamaze kugenwa. Turabizi kandi mu ruhande rumwe hariya tubonayo ngene ibintu byose bisohoza intambwe ku yindi, kandi buri munsi buri gihe ibyo bimvugisha mu buryo bukomeje, kuko inyuma urashobora kuja mu bibanza byose. Hariho Yorodani hariya, ahandi hakaba ikiyaga gitukura, ahandi hakurya hakaba umusozi Siyoni, hakaba umusozi wa Elayono, hakaba ikiyaya cya Hinomu, aho ugendagendera, aho akabona aho hari itongo rya Getsemane, ukabona nimva aho umwami yashigwa. Ahantu hose uri kuragenda ukaraba hose imirongo ya Bibiliya iza mu byumviro ku bintu Imana yakoze, byose bicika bizima. Ariko hagati muri ibyo bintu nyene hari inkumbu zibabaza ziza muri twebwe, tukavuga tuti mwami mukondwa, gendera ku nzira zacu niwishure uyu munsi. Ibyo ushobora kuba ari umubabaro nk'uko iyo twiyumvira yuko umwami ku byo umwami yakoze, turizera yuko yazutse, yanesheje byose, yuko ari muzima kandi ko ari wa wundi uyu munsi. Aho rero niho icifuzo gikomeye kiraduga muri twebwe, tuti mwami garuka kuri twebwe nk'uko wabikoze kiriya gihe kera. Shira kuri twebwe ikiganza cawe cacumiswe. Nabyo kimwe mu indirimbo ati wishure nk'uko wabikora mu bihe bya kera, kuko ibintu byose birahinduka, ariko umwami we aguma ari wa wundi. Kandi iyo imyaka yiwe nigira iherezo, uko niko byanditswe muri Zaburi 128. Imana yacu ni Imana yo kwizigirwa. Turabyiyumvamwo muri Isirayeli gusumba mu bindi bihugu byose. Igihe abantu bakunda umwami, turabona yuko biba bivyegeranye, biba ari iby'ubwira, biba bikomeye. Iyo batabikoze bitumerera nabi, biratubabaza, kuko nk'abantu bava mu mahanga, mu banyamahanga, turafise ukubona ihanga ryiwe iryo yakunze cyane, ko iryo hanga ryiwe rishitse mu gihugu cy'i Kanani, bashitseyo kugira ngo bahagume. Iyo abo batamukunze, iyo batamumenye, ibyo bitumira nabi, biratubabaza. Nubwo biri uko, dushobora kubitondeka muri Bibiliya yuko igitigiri cuzuye cy'abanyamahanga gitegereza kwinjira mu ishengero, hanyuma Isirayeli nayo izokirizwa yose. Ni mu Baroma 11. Ibintu byose bitondekwa mu buryo butangaje n'Imana. Ntizigera ikora ikintu na kimwe gihushanije n'ijambo ryayo. Ibintu byose Imana izokora bizoba bihuje n'ijambo ryiwe, hamwe n'abahanuzi kandi hamwe n'intumwa. Ata kintu na kimwe gihushanijemwo kirimwo, byose izobikora
Comme je l'ai dit, c'était nk'uko c'était un temps glorieux. nabivuze cyari igihe cyiza. J'ai raconté hier soir de nombreux détails. navuze ejo mvuga bimwe bimwe bido nido sishaka kubisubiramwo, ariko Vraiment reconnaissant à Dieu twari dushimiye Imana cyane kubwo iminsi twabayemwo hamwe et avec kandi nos amis. hamwe n'abagenzi bacu hariya. Les gens sentent Abantu si l'on parle de mémoire ou barabyumvamwo ou en lisant. iyo tuvuga gusa dusoma, Ils savent quand on dit barazi nous aimons, iyo tuvuze ngo turabakunda, ils le remarquent. Si barashobora kubibona c'est vrai ou pas. nimba ari byo cyangwa atari byo. Heureux l'homme qui n'a pas à se juger lui-même. Hahiriwe umuntu aticira urubanza ubwiwe kuko ibikorwa byiwe n'ibyo avuga bidahoza, bishoboreye kumera nk'uko ku buryo bw'uko ku munwa wacu ducishaho gusa ibintu dushobora kuvugana n'umutima wacu wose, kandi ibyo turi imbere y'Imana. Ibyo bishobore kuba bihoza by'ukuri biciye ku bw'ubuntu. Reka tugaruke ubu rero ku ijambo ry'Imana. Iyo dusoma mu byanditswe byera hanyuma tugashaka umutima ibyavuzwe, ntidushobora kubica ku ruhande, kandi ndafise icifuzo, ndafise ikintu nshaka gusaba. Ntimugashire ijambo ku bandi ngo muripimire ko nk'uko kera babivuga ngo gupimire guhera ku izosi gushika ku gatsinsiri, ariko ubwacu twirabe mu ijambo nko kuraba mu cirore, hanyuma twigenzure turi imbere y'Imana kugira ngo tumenye tuti mbega tugeze hehe. Iyo usomye muri Yohana 10:27 aravuga ngo intama zanje zumva ijwi ryanje ziranzi kandi zirankurikira. Mubibone ngaha mu buryo butomoye bwumvikana, iyo intama zano ku isi iyo hijimye hanyuma ukaba wibaza yuko ziriko ziraraba ariko zikaba ziratomboza, ariko guhera mu mwanya aho ijwi ryumvikanira haba hariho kunyiganyiga, haba hariho ikintu kiba, hari nyishiba. Si iryo jwi niryo rivugisha intama, nako bimeze mu gice cyo mu buryo bw'imwebo. Iyo umwami avuga ati intama zanje zumva ijwi ryanje, ariko reka tuvugishe ukuri kuri ibi nabyo. Ni bangahe bavuga bagasoma aya majambo nyene hanyuma bagaca ku ruhande ijambo ry'Imana? Haheze igihe kinini batacumva icyo umwungere mwiza avuga, ariko bakumviriza ibisobanuro bitandukanye, kandi ibyo nabyo byankoze ku mutima. Misi yose ugasanga abantu abo kiganiro gitanguye, iyo tugeze ku gice kiraba ibihe by'iherezo, iby'Imana yasezeranije, ibyo yakoze, hanyuma tukavuga no ku bisobanuro bitandukanye. Pas à faire de reproches au peuple d'Israël. Haba Talmud canke ibindi bitabo byose by'insobanuro, reka tugumane uko turi ubwacu mw'iminsi. Ibisobanuro byarabaye, mbega ni bangahe batanze insobanuro ku buryo budasanzwe ku byo Imana yakoze muri kino gihe, hanyuma bakaba bibaza yuko n'ubu bakiri mu butumwa, bakiri munyemerere bivuge mu buryo bwumvikana. Hari ubutumwa bumwe gusa bw'Imana, kandi buri mu ijambo ry'Imana. Ndabisubiramwo, hari ubutumwa bumwe gusa bw'Imana, kandi ubwo ni Bibiliya. Ni ijambo ryera ry'Imana ritihenda, rihoraho, rifite agaciro gahoraho. Aho naho ntibingora gusubiramo yuko twizera n'imitima yacu yose
ko umuhanuzi wese yarungitswe n'Imana ategerezwa kuvuga amajambo y'Imana. Nta muhanuzi w'Imana yovuga avugira hanze y'ijambo ry'Imana. Ijambo umuhanuzi rishyiramo ko uyo muntu ari utwaye ijambo ry'Imana atakindi. Aho rero turizera ko abahanuzi bose n'intumwa zose bategerezwa guhuza ku bintu byose bavuze, kuko Imana yavugiye muri bo. Umwe ntashobora kuvuga ikintu kimwe uwundi ngo avuge ikindi. Ibyo bitegerezwa kuba ari bihuza. Igihe twibaza ku nsobanuro zitandukanye ku birabokoza k'umwami, tuba twumva tubabaye imbere mu mutima. Turavuga tuti rero mwami, kubera ko imbega atakira kimwe kahise katwigishije. Rimwe rimwe biba ari byiza yuko abene data bamwe basoma inkuru z'imigwi y'amadini kugira ngo babonemo amakosa yagiye arakogwa muri kahise. Bihagije gusoma ingene abanyadventiste bavutse kuri Ellen White n'abandi bose bavuze, batangaje ibintu, hanyuma batangamo insobanuro zabo bwite. Hanyuma igihe ibintu bari batangaje bitashika kuri ibyo, dushobora gushimira umwami kandi ntihagire ikintu na kimwe twishirako. Yaba umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu kugura kw'imatanijwe, yaba ari umwaka wa 77 canke n'ibishobora kuza canke 88, buri mwaka wose kuri twebwe uzoba ari nka uzoba arico kibe n'umwaka wa 88. Barashobora kuwozugagiza bakawushaka imitwe yabo, uzoba usa n'iyindi yose yarenganye. ntituzigera rimwe tureka na gato ngo dutangure gushinga ibihe n'iminsi. Hanyuma hariho abantu bashikira ubwo busazi, bafise ubwo busazi burengeye, bakakubwira imbere y'amaso yawe ati Mwene Data Frank baravuze, umwami yaravuze ati ngo ntituzi isaha, ngo ntidushobora gusaba, ngo ntidushobora kumenya umunsi, ariko ntiyavuze ngo ntidushobora kumenya umwaka ngo canke ukwezi. Yego, aho rero ugira iseseme cyane iyo utafashe ibyo mu gatondo. Ibyo bintu bibaziki gushitsa aho abantu mbega ni gushika he abantu bashobora kugira, ni gushika he bashobora kuba abantu buntu mu bintu by'Imana. Hanyuma turashimira umwami yuko adufasha ngo tugumane ijambo ryayo, turyubaha, turyubashe, turyizera n'imitima yacu yose. Birashoboka yuko tuba twabuze ibintu mu bintu bimwe, ariko ni Imana niyo yaduhaye ukubaha imbere y'ijambo ryayo ryera. Kandi biri ku mutima. Ijambo ry'Imana riravuga ko atabuvugishwa na bumwe bwemerewe gusobanurwa uko umuntu abyigombera. Ibintu byose Imana isezeranije irabisoza, ntitukeneye kubisobanura. Imana niyo musobanuzi w'ijambo ryayo. Ibyo nabyo binafatira no ku bijanye no kugaruka ku mwami wacu, kandi bizogaragara kuko izuba ariyo musobanuzi w'ijambo ryayo. Ngo aravuga ngo nk'uko yaduze mu ijuru niko izotudugana mu bwiza bwiwe. Abantu rero baca bababwira bati twaramaze kugaruka, ubu turi kumwe n'umwami, turi hano ku isi. Cela déchire intérieurement le cœur. Ibyo bitabura umutima. Hari igihe twaza ko abo bantu bakwiye kujya kwisuzumisha kugira ngo bamenye neza nimba bakimeze neza, bakomeye. Ariko na madayimoni ni mpemu nzibi, nizo zibyara izo nyigisho z'ikinyoma, hanyuma ubwansi bwose, ukwangana, ubwicanyi, kwicana.
toute la médisance, gusebanya ukuvugana nabi kose twabasobye hano muri Yohana 10 ngo umwungere mwiza atanga ubuzima bwiwe kubw'intama ziwe. Turashobora gusoma mu kino cete cya Yohana ngo natwe dukwiriye guha ubuzima bwacu, gutanga ubuzima bwacu bwa bene data kuko nawe yatwitangiye. Yohana 1:16 nico gufatirako, ico tugomba naco gufatirako. Ndabe ni hano muri Yohana 1 igice cya mbere cya Yohana 15:16. tout homme qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun uwanka mwene data wundi ni umwicanyi, kandi murazi yuko atamwicanyi yogira ubugingo budashira ngo bugume muri we. 16. Iki nico kitumenyesha urukundo, nuko uwo yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu, natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu bwa bene data. Ibi nivyo Imana ivuga. Umuntu yakunzwe n'Imana ahamagariwe gusohoka, azoba yiteguriye mu rwo rukundo rw'Imana gutanga ubuzima bwiwe ku bwa bene se. Hanyuma igihe dusoma ku mwungere mwiza, tugerezwa kwibaza ku byanditse mu muhanuzi Zekariya. Yanditse inkuru yo kubambwa mu buryo budasanzwe. Niwe yandika mu gice cya 13 umurongo w'indwi, Mariko 13 umurongo w'indwi, ngo kubita umwungere intama zishwiragire, ati iryo jambo ryarasohoje ngo kubita umwungere intama zizoshwiragira. Ariko hamwe no kuzuka, izo ntama zasubiriye gukorana. Ntikwari ukubambwa gusa, ntizari isoni gusa, ntikwari gushkuragizwa gusa, yari gusa ils se sont retrouvés. Ariko basanzwe igihe iyo nkuru yakwiragizwa ngo ni muzima yarazutse, muri uwo muhanuzi nyene igice c'icumi hariho amajambo adasanzwe, kandi ivyo kubijanye n'imvura ya nyuma. Munyemerere nsome muri Zekariya 10 umurongo wa mbere gushika kwa 3. Demandez au Seigneur la pluie au temps Zekariya igice ca 10 umurongo wa mbere, de la pluie de l'arrière-saison. Uhoraho aba ari we musaba imvura ngwigwe mu gihe c'itasura, mwisabe Uhoraho arema imiravyo, nawe azobaha imvura y'umuvuvu umuntu wese amumereze imirima. Kuko ibigirwamana byitwa terafimu bivuga ubusa, n'abapfumu bakaragura ibinyoma, bavovota inzozi z'ibihumbagurano, bakaremeshereza abantu ubusa. Nico gituma abantu bazimira nk'intama, bakagogwa ko batagira umwungere. Uburake bwanje buziringiye abungere, kandi nzohana imfizi z'impene, kuko Uhoraho nyen'ingabo aje kugendera umukuku wiwe, niwo nzu ya Yoda, kandi azobahindura nk'ifarasi yiwe nziza yo mu ntambara. Umurongo wa 4, muri Yuda azokomoka ibuye rigumya imfuruka, muri we hazokomoka urumambo rugumya ihema, muri we hazokomoka umuheto w'intambara. Bakundwa, nkuko twabivuze hari ibyinshi biranga
mu byanditswe byera allait arriver. byavuga ibyari bigiye gushika kandi iyo turabye ubu rero tukaraba inyuma dushobora kuvuga Ce qui est arrivé. dushobora kuvuga ibyashitse kuko umwami wacu ni umwungere mwiza A donné sa vie. yatanze ubuzima bwiwe Tout est sorti car c'est par lui et biciye kuri we kandi ku bwiwe niho ibintu byose byaremewe les hommes. abantu Nous l'avons lu ici, apportent twabisomye hano abantu venteux. bazana guhumuriza byo kwirata ariko Yesaya aravuga ngo muhumurize murize abantu banje mbega inyuma yaho aca avuga iki ku murongo wa 3 akavuga ngo umva ijwi rirumvikana Dans le désert, mu bugaragwa ngo mucire inzira umwami mucire inzira imana yacu muri Zekariya naho 11 twumva Zekariya 11 murongo wendwe haravuga ati ngo nuko pour les marchands de moutons, je prends candagira umukuku le bâton de berger. nuko candagira umukuku w'imbagwa mbere zari intama z'imyaku Le troupeau, verset 8. maze nabira inkoni zibiri imwe ndayita bono iyindi yungiro nuko ndagira umukuku umurongo w'umunani mu kwezi kumwe ngeseza babungere batatu ku mutima wanje wari ubarambiwe kandi niyabo yari Que ce qui meurt, meurt. yanzinutswe umurongo w'icenda maze ndavuga nti namwe sinkibabarara upfa napfe uranduka naranduke amasigarira najyane umurongo wa 10 maze nabira ya nkoni yanje bono ndayivunamwo kubiri kugira ngo nice isezerano nasezeranye n'amahanga yose umurongo wa 11 Abroger uwo munsi les marchands de moutons qui iravunika maze intama z'imyaku zanyumvira zica zimenya yuko iryo jambo ari ryoraho verset 12. umurongo wa 12 ndabarira nti namba mubona ko ari byiza nimumpe ingero yanje bitabaye ibyiza musigeho Lorsqu'il meurt, pesait 30 pièces d'argent. nuko bangerera intete 30 z'ifeza kw'ingero umurongo wa 12 Me commanda uraho arambwira ati terera umubumvyi uko je pris donc les 30 ako kaminuza k'igiciro banciriye nuko nabira za ntete z'ifeza 30 ndazijana nziterera umubumvyi mu nzu y'uhoraho brisait aussi en morceaux maze inkoni yanje ya kabiri yitwa yungiro nca ndayivunamwo kubiri kugira ngo nice umuvukano w'abayoda n'abisirayeli Quand nous lisons cette parole, iyo dusoma aya majambo pensez à Gethsémani, mbega ntidushobora kwiyumvira kuri Getsemane kuguhemukirwa kuri ya mafaranga 30 hamwe no kuri Yuda yatereye mu rusengero asemera ati natanze utagira igicumuro toutes ces choses, ibyo bintu byose les prophètes les ont déjà abahanuzi soit prédit en image, soit ngo kimwe babigaragaza mu mashusho yabyo cyangwa bakabyerekana ku bantu a déjà été prophétiquement consommé. icyo kisomwa mu buhanuzi cyaba cyamaze kuvugwa isezerano rya mbere ryarahindurwa ubusa kugira ngo irya kabiri naryo Ayant force de loi, rigire inkomezi zicagezwe et quand entré cyangwa ngo yinjiye gukora rikomeye mbega Pawulo ntasobanura mu buryo utomoye ko isezerano rya kera ritari kuba ritunganye mu Baheburayo 10 hanyuma mu Baheburayo 19 aravuga ngo irya mbere ryategerezwa gukugwaho kugira ngo irya kabiri rigire agaciro ingene byose ari bigitangaza n'uwo muhanuzi nkuko Dawidi n'abandi bose parler à la première personne. bategerezwa kuvuga uko nimumbwire Je vaux pour vous. kuri Or, c'était le Seigneur qui a ni parlé. ni umwami yavuze aciye muri bo Ils ont énuméré 30 pièces. baharuye
amafaranga 30 ati nimume ingero yanje ibyo nkwiriye mbega nibiki abwiye umuntu wa mbere bakondwa hanyuma haro iri jambo rero muri Zekariya 11:13 ati uhoraho arambarira ati terera umubumbyi ako kaminuza k'igiciro banciriye. Ikiri kintu kitujya neza ku mutima hano ntibijyanye n'amafaranga 30 tuko turavuga ko ariko turiko tuvuga igiciro gikomeye cy'amaraso y'umwagazi w'intama ayaducunguye. Mbega ibi bintu byose bisigura iki kuri twebwe? Mbega aya majambo atubwiye iki? Umuhanuzi yategereje gukora ibintu byose abikora imbere y'igihe. Inkoni ziravunagurwa kugira ngo hagaragazwe ikintu Imana yarakoze ku buryo bw'uko isezerano rya kera rishikira mu rya kabiri, hanyuma ikora umunsi uhambaye wo kuyodoza, umunsi uhambaye w'impongano, kuko iyo tubyumviriye ko abisirayeli baracawunaza uwo umunsi uhambaye w'impongano, nta nkeka niwo munsi uhambaye umwaka wose kuri bo. Imana yuguruye amaso yacu ku munsi uhambaye wo kuyodoza, uyu ushiramwo inkuru yose y'agakiza aho ku musaraba i Golgota. Imana yari muri Kristo kandi yiyujuje n'abari mu Yesu. Abikorera ba 2:5-19 ntitwinaza umunsi, ahubwo twemera ukuyuduza kwacu nayo, kuko muri we niho tugira ukuyuduza n'ikigongwe c'ivyaha byacu biciye ku maraso yiwe. Ntitwinaza umunsi, ariko dushimira Imana yuko itwemerera tukaba turi abujujwe n'ababariwe. Muri zaburi ngufi cyane, sinzi nimba ari zaburi ya 117 canke aho niho umwami avuga biciye mu kanwa, ataza kuba ari muri 17 yavugiye mu munyezaburi. Yemwe banyamahanga mwese nimushime uhoraho, yemwe mwa moko yose nimuhimbaze, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi ukuri kuhoraho kwamaho ibihe bidashira. Haleluya, amen. Iyi niyo zaburi ngufi, ariko ifise ibyivuga bikomeye yadushizemo twebwe abanyamahanga ugereranije n'Abisirayeli muri gahunda y'Imana. Hahimbazwe umwami, mushime uraho yemwe banyamahanga mwese, yemwe mwa moko yose. Ni muri Abaroma 15:11 umurongo wa 2, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi ukuri koraho kwa mahibe bidashira. Haleluya. Mbega ninde yashize ko iyi haleluya, ninde yotangara ko iyi haleluya yashizwe aha kwerezo y'izaburi, ngo kuko imbabazi ziwe ziganza kuri twebwe mu bushobozi, ibyo bishobore gusohoza. Muri Zekariya 9 umurongo wa 11 haranditse umurongo wa 11 ngo kandi nawe kubw'amaraso yashinze isezerano rya twe nawe, nanje nkubohoreye imbohe ndazikura mu rwobo rutagira amazi. Umurongo wa 12 nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe ziri n'ibyizigiro, no kuri uyo munsi ndababwira ukuri yuko nzobashumbusha ibetangabo kabiri. Twoshobora gusoma tugasoma ibyumviro byiza by'umwami wacu biri hano hose. Mbega bisiguye iki kuri jewe, bisigiye kuri wewe mu bintu by'ibikorwa nyabyo? Mbega bisiguye iki kuri twebwe uyu munsi? Mbega birema iki? Ejo ku mugoroba twavuze yuko dukwiye guhinda agashitsi mu kubaha imbere ya rino jambo,
Quand le Seigneur igihe parlait aux gens, umwami yavugisha abantu ça leur traversait la moelle. ibi Et byabaciye mu giti cy'umugongo gushika mu maguru, bari buzuye ihinda gashitsi, ugutinya la sainteté ugutinya no kubaha s'emparait d'eux. byarabafata. Mbega byari bisiguye iki? Uyu munsi birema iki? Bikora iki? Ndizigara yuko Imana mu bazi zayo Fera bientôt germer les graines. vuba izomeza imbuto zatewe. Sinshobora kwizera yuko twabivye by'imfa gusa. Je ne peux pas croire Sinshobora kwizera yuko byose en quelque sorte vain. byabaye iby'imfa gusa. Imana ifite abantu Il a destiné à contempler sa abo yageneye kuzobona ubwiza bwayo, kandi bazokumva, bazizera n'imitima yabo yose, ce qu'il a dit bazohabwa ivyo en rapport yavuze. avec la voix du Seigneur. Ku biraba ijwi ry'umwami dutegerezwa kwiyumvira kuri Luka 21 23 no muri Luka 23 na 24. J'ai lu auparavant dans Matthieu Nasomye ubwa mbere muri Mateyo 23 amajambo verset 37. iyo ku murongo wa 37 kumbure kubera ko twari nyine Yerusalemu aho haranditswe Matthieu 23 verset 37. Mateyo 23 umurongo wa 37 ati ewe Yerusalemu Qui te sont envoyés contre wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumweko. Ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo yibundikira mu byubi byayo, ntimwakunda. quand je lis le mot ici rassembler. Iyo nsoma iri jambo gukoranirizwa hamwe, umwami icyo gihe yari aha ku isi, ishengero rinini ryakoraniye hamwe Mais ici il s'agissait de rimukikije, ariko hano byari bijyanye n'ibirengeye ibyo. Yashaka kubakoraniriza kuri we. en lisant ces mots je Mu ne peux gusoma pas m'empêcher de aya majambo sinibuza kwiyumvira à ce que le Seigneur a dit. ku byo umwami wacu yavuze ngo nkoraniriza abantu banje, atari kumviriza gusa ariko gushaka umutima. Hanyuma Ce n'est pas un homme tukamenya tuti si umuntu, ni Imana yavuze ubwayo vérité est dans la mu kugororoka, mu kwera, kandi yavuze mu buryo buhata, mu kuja mu kwera, mu kugororoka, nous assis au kandi natwe tukaba twicaye ku birenge bya Gamariyeli. Oya, siko bimeze. Ariko umwami niwe yarungitse abasabyi biwe, abahanuzi buri gitondo na buri mugoroba. Byanditswe muri Kazoza ku murongo wa 34 muri Mateyo 23 voici donc ateheye vous envoie ngira ntume des sages abavugishwa n'Imana, abanyabwenge tuerez, bo n'abanyabwenge b'ibyanditswe, bamwe muri bo muzobica mu babambe, vous battrez de verges. abandi muzobatonagurira mu masinagogi yanyu, mubatuza mu bisagara byose. Hari ubwoko bubiri bw'abanyabwenge b'ibyanditswe, ubwoko bubiri bw'abahanuzi. Iminsi yose hari ubwoko bubiri bw'abanyabwenge. Bamwe ni abahanuzi b'ukuri, abandi nabo ni abahanuzi b'ikinyoma. Bamwe bafite ubwenge bwabo, abandi bafite ubwenge bw'Imana. Bamwe bigishijwe Les scribes et les autres, n'abanyabwenge b'ibyanditswe, abandi nabo les uns sont des scribes, bamwe n'abanyabwenge bigishwe n'abanyabwenge, abandi nabo n'abanyabwenge bigishijwe n'Imana, nk'uko byanditswe muri Yeremiya verset 34 muri Yeremiya Ézéchiel, verset 11, canke muri Ezekiyeli ngo n'auront pas besoin de s'instruire les uns les autres. abavukanye ntibazokwigishanya, ariko ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana, kandi umwe ntazoba akeneye kubwira umwe ngo iga kwiga umwami. Bose bazomwibengera guhera kuri muto gushitsa ku mukuru. Ayo niyo masezerano y'ijambo. Ariko murabe hano ibintu C'est très important, le verset 34, je vous ku murongo wa 34 ati ndabarungikira abavugishwa n'Imana, abanyabwenge bo n'abanyabwenge b'ibyanditswe, abarungitse nibo barabwa. Hanyuma akavuga ngo bamwe muri bo muzobica babambe, abandi muzobatunagurira mu masinagogi yanyu, mubatuza mu bisagara byose. les scribes humains, ils ont toujours Abanyabwenge b'abantu la cote. iminsi yose Ils venaient en long, baraza mu makanzu maremare, bakaramutswa mu tuguriro, mu masoko, bakumva bamerewe neza, bakaninahazwa mu bantu. Hano voici donc
que je vous envoie, ngo ehe ndaba que je vous envoie. ngo abo abantu ndabarungikiye. Oh, loué soit le nom Oh, hahimbazwe izina ry'umwami. Abantu barungitswe n'Imana batanze iryo atakindi bongeye ko cabo bwite, bagatanga iryo jambo bwizigirwa, Imana ikarigira rizima. et à ceux qui l'ont entendu. Hanyuma mu baryumvise mu kwizera yabahaye ukumurikirwa, yabahaye ubwenge ku bintu byavugika, ntibigire ibyiyumviro byabo bwite, kuko bashirwamwo namwe mu w'Imana, mu byiyumviro by'Imana biba byavuzwe mu ijambo. Ngaho rero ngo 34 ngo aho ndabarungikira, ahimbazwe kandi yashimwe umwami wacu, ngo ndabarungikira ngira ntume. Icyo gihe kera yavuga abantu barungitswe n'Imana. Mbega ni kangahe nashimitse kuri ibyo bintu, kubiraba ubukozi bwa Mwene Data Branham, umuntu arungitswe n'Imana, arungitswe n'Imana, afise ubutumwa bw'Imana, ubwoko bw'Imana. Amajambo yo muri kino gihe yashizwe ku gitereko amatara, ibintu byari binyegejwe byarahishuwe, ibintu byari byijimye byabaye ibitomoye, umuco waraje mu gihe cy'umugoroba. Abantu bose baba biteguriye kugendera muri uwo muco, kwakira iryo jambo mu kwera, ntibasubire kurivanga ukundi. Ndababwira, abo bose batigeze bumva bivugwa baba bameze neza gusumba abumvise bimwe hanyuma babyumvise hanyuma bakavanga ibintu. Biba bibagoye cyane kubyivanamo gusumba abandi bantu batigeze bava muri Babeli ya mbere. Rero hano turabwirwa mu buryo butomboye yuko umwami yashaka gukoraniriza kuri we. Ndizera yuko nicyo kintu nyene muri ino minsi umwami ashaka gukoraniriza kuri we, atari gukoraniriza ku Mwene Data, atari gukoraniriza ku nyigisho yiwe, atari gukoraniriza uko uwo muntu abona ibintu, ariko umwami ashika ikiganza ku mukuku wiwe. Twasomye muri Zekariya yuko wenyine ubwiwe azokwiha umukuku wiwe, azokwishuza umukuku wiwe. We nk'umwungere yararetse aricwa, atanga ubugingo bwiwe kubw'umukuku kugira ngo tube abiwe, kandi atari nk'uko bimeze nk'uko twumvise hano, ngo ntibabe nka bariya bazana uguhumuriza kutari ko kuri muyaga gusa, ariko mwumvirize umwami. Hariho ijambo ry'ubwiza ryo muri Yesaya 55 ati nimunyumvirize mubone kubaho. Hahiriwe umuntu afise ugutwi kugira ngo yumve ijwi ry'umwami, ijwi ry'ijambo ryewe, ijwi ry'ijambo ryewe n'umutima we wose. Ndizera yuko umwami Mwene Data yamaze kubishimika ko mu ijambo ryatanguje. Nimba twaramenye yuko umwami yatuvugishije, tuzonamenya nimba ikintu kivuzwe kitavuye mu kanwa k'Imana. Nta kindi kintu na kimwe tuzitwararika, kuko ijambo ryasohotse riva mu kanwa k'Imana, ibindi nabyo bizomaramaza kandi ntibizotwara ku ntumbero. Ariko abantu bose bashize ibyizigiro byabo mu mwami. Hano umwami aravuga Matayo 23:37 ati mbega kangahe nakunze kubakoraniriza kuri jewe nk'uko ikoranya imiswi yayo, ariko ntimwabikunda. Amamiliyoni menshi ubwa mbere barabyumvise ariko ntibabitahuye. Mukumviriza amajambo yo guhishurwa y'Imana batwaye muri bo ibyumviro by'abantu, ntibashobora kugira umugabane muri ibyo bintu. Bakundwa, ushaka kuhabwa muri we amajambo y'Imana agomba kubanza gukuramo ibindi bintu byose bya muntu
ibintu byose que cela vienne. uko biba bije Seulement des récipients, maître, nzabya gusa mais remplis databuja de ta puissance. zera ariko uzuzuze ubushobozi bwawe. Le Seigneur veut rassembler. Umwami ashaka gukoraniriza Tout ne hamwe soit pas vrai en ce temps qu'il faille dire, mais vous n'avez pas voulu. ariko muri kino gihe akavuga ati ariko ntimwabikunze. Nta kintu kibi gishobora gushikira umuntu nko kutamenya De la visitation divine isaha yo kugendererwa n'Imana, ntiyumvirize igihe umwami avuga ngo yizere n'umutima wose ibyo yavuze. Hano umwami leur faire savoir. yategerejwe kubamenyekanisha yuko ngo ariko ntimwabikunda. Il a voulu We rassembler. yashatse gukoranya kandi akoraniriza kuri we, Il doit dire, mais ariko akavuga ati pas voulu. ariko ntimwabikunze. Puis est venu le temps. Hanyuma On peut le lire haza où il a igihe turashobora kubisoma aho proféré un peu les menaces. yatanguye kuvuga Ici dans Luc 21, ibikomeye. Hano muri Luka 21 igihe urubanza rwari ruvuzwe il est dit à partir du verset haravugwa dore ku murongo wa 20, Luc 21, verset 24. Luka 21:20, ariko nimwabona Yerusalemu hakikijwe n'ibitero Sa destruction. muze mumenye yuko Maintenant, ugusamburwa kwaho il continue ashitse. de suite Arabandanya au verset 23. ku murongo wa 23, Malheureuse aux femmes qui ont bon espoir en ces jours-là et 23 ati muri iyo minsi abazoba batwaye inda n'abonsa bazobona ibara, il y aura une kuko détresse hazoba umubabaro mwinshi mu gihugu kandi uburake buzoba kuri ubu bwoko. peuple. Verset 24. Umurongo wa 24, Ils tomberont au tranchant de l'épée, bazokwicwa n'ubugi amenés bw'inkota, parmi tous bazojanwa mu mahanga yose ari nyagano, kandi Yerusalemu foulés aux pieds par les nations. hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Pendant des années, le Seigneur a Mu myaka myinshi tendu les bras. umwami yari yarambuye ibiganza, umwami yari yahamagaye. Et pendant des années, Imyaka myinshi ils ont entendu. bari barumvise ariko barumva ariko ntibabishireko umutima. Puis Hanyuma le vent, umuyaga, la page a tourné. La page a tourné. ibintu byarahindukiye, ubuntu bwiwe Transformé en colère. busa n'ubuhindukisemwo uburake. Uko niko ijambo urubanza mu burake ruvuga. Hano mvuze iryo jambo gusa. Ejo Dans 1 Thessaloniciens 5, en référence ku bijanye n'ishengero ry'isano shaje bisaruka wa mbere 5 haravugwa ngo ntitwagenewe uburake ariko twagenewe ubwiza canke amahigwe. Bisaruka wa mbere 5 duhereye ku murongo wa 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Verset 7. Car Nuko rero ntidusinzire nka ba bandi, ariko twame tugabye twirinde ibiboreza, kuko abasinzira basinzira mu ijoro, n'aboregwa baboregwa mu ijoro. Ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza. Ko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. il y a une foule. Hariho ishengero L'air de Dieu. iryo uburake bw'Imana butarizako. Nous sommes tous. Uko bisanzwe La colère divine. twese twa turi munsi y'uburake bw'Imana, nta muntu umwe yoshobora kubiceka ngo agire ahahungira. Mais nous savons. Ariko turazi yuko uburake bw'Imana Nous aurait frappé. ubwo dukubise bwaguye ku mwami wacu, Nous n'acceptons pas seulement la rédemption. kandi ntitwemera ugucungurwa gusa. Ce que frère Branham Murazi ibyo Mwene Data Branham avuga muri bumwe mu butumwa, aravuga ati avez peur de vous perdre. muratinya guhona, Vous ne pas aller en enfer. ntimushaka kuja ikuzimu, nje gutuma mwemera Yesu nk'umukiza n'umucunguzi wanyu, ariko ntimumwemerera ko aba databuja. Vous ne permettez pas qu'il vous domine. Ntimwemera yuko aganza, yuko
aba bafise yuko aba umwami, urashobora kuvuga we wose uti Yesu ni umwami, kandi koko n'ibyanditswe byera birabivuga biko no bambere 12:3 ati nta muntu n'umwe yovuga ko Yesu ari umwami atabivugishijwe na Mwemu Yera. Ibyo bimaze iki? Kireka ushobora kuvuga uti Yesu uri umwami wanje, urashobora kuba ufise, urashobora kuba wonyizigira, ni wewe ugena, ni wewe uganza, ba databuja wanje mu buzima bwanje. Ibyo nibyo dushaka twese, yuko ashikira ibyo afite uburenganzira byose muri twebwe, afite uburenganzira byose. Ibyo minsi yose bigenda neza amwe n'ijambo iryo twiyumviriye ko, iryo twazirikanye ko ryo muri Maraki ngo umunsi nzobisoreza ko niko umwami avuga, muzobona itandukaniro hagati y'unkorera n'utankorera. Ni umwami, kandi umwami rero turi ku ruhande rwewe, aho turamukorera, kandi ibyo n'imitima yacu yose n'ubuzima bwacu bwose n'impano zose dufise n'igihe cyacu cyose n'inkomezi zacu zose. Icyo nicyo gituma turi hano. Twobanda gusoma aya majambo hano, ni kubw'iyo mpamvu turi hano. Twoshobora kubandanya gusoma aya majambo ngo ko kugabishwa uko umwami yokunze ko dushira ku mutima ku iherezo rya kino gikorwa c'Imana. Ashaka gukoraniriza hamwe kugira ngo atuvugishe, ariko ashaka yuko tureke amajambo yiwe aduce mu giti c'umugongo adushikemwo. Ntashaka yuko havugwa kuri twebwe ati ariko ntimwakunda. Aho niho haca haza ibitangazwa, urubanza rw'uburake kuri abo bose abo koko bumvirije ijambo bwiwe gusa n'aya matwi asanzwe, hanyuma bakabandanya kwiyumvira ku bwabo, ntibashobore gutandukanya yuko hano ntibikwiye ko haba uruvange, ariko yuko ijambo ryakigwa nk'urubuto rutunganye mu mitima yacu, ntitugumaneyo ibyumviro byacu. Abantu bose bavanga mu nyuma bazotegereza kubona ko bazokubitwa n'uburake bw'Imana, kuko batashyize ku mutima amajambo y'Imana, kandi batamenye kurobanura, gutandukanya ijwi ryiwe. Kumbure ntibabifashe nka nkama, kumbure biyumviriye yuko ngo hakiriho ikibanza ahantu runaka cy'ibyiyumviro byabo bwite. Murazi icyiyumviro canje kuri ibyo, ndabigambiriye ibyo, ndibaza yuko ibyo bitangurana n'urupapuro rwa mbere muri Bibiliya mu itanguriro, basi n'iburi mu gice cya 3 mu gice cya 2 umwami Imana yari yavuze mu buryo butomoye, atanga amabwiriza, ariko umwansi araza afata iyo jambo ry'igiciro ry'Imana, hanyuma ahindura ko gato cyane. Imana yari yavuze mu buryo butomoye bwumvikana ati murashobora kujya mu biti byose kivuyemo kimwe. Hanyuma umwansi arashika aravuga ati by'ukuri Imana yoba yaravuze ngo nimujya ku biti byose. Ibiti byose byari muri iyo yungane, kiretse ko iyo nkuru yari icuritswe. Yari yavuze ibiti byose, mugabo inkuru iyo aho yari imaze gucurikwa. Hanyuma habe mu ijambo ry'inkomoko, mu ijambo ry'inkomoko hari Imana, hari ubufatanye, hari ukumvira, hari ibintu byose dukeneye byari ngaho. Ariko mu rundi ruhande hariho uruboyi rw'urupfu, hariho byose byari hamaze kuba harengeranye igihe abantu b'ubwa mbere bemera ko ijambo ry'Imana rikugwa mu nkomoko yaryo, hanyuma bakarizanirwa mu buryo bumeze nko gufata ibinigwe bwahinduwe, bakondwa. Ico nicigwa cyasigaye mu muhogo imyaka myinshi. Nta muntu n'umwe yoguma ari muzima buryo bimwemu iyo yumvirije atekanye ijambo ry'Imana,
restitué, arigarukaniwe modifié. ariko rikagarukanwa mu buryo bwahinduwe. Les mêmes expressions, Dusangamo ya majambo nyene, ya majambo nyene, ya mvugo nyene, ya tongo nyene, bya biti nyene, byose bikaba biri ngaho, bikaba bihari, ariko un peu modifiées. bihinduwe gato. Hanyuma La mort, les aho rero urupfu rugakubita, la séparée de Dieu. rukabatandukanya n'Imana. Malheur, Eh, misère, ibyago byose, imibabaro yose, ibintu byose bigatangura bikiburuka. Bakundwa, Imana révéler sa parole. Imana ntiyaduhishurira ijambo ryayo mu buryo butomoye kandi ari ry'ukuri, kugira ngo Répété par quelqu'un uwundi muntu aridusubiriremwo mu buryo yarihinduyeko, ariko pour que nous puissions ni kugira ngo dushobore clairement kurimenya neza mu buryo butomoye. par le Seigneur. Uko niko Et nous y tenons. kandi biciye ku mwami, aho niho duhagarara. Et nous ne Uko niko biri, permettons pas ntitwemera que quelqu'un nous yuko l'adapte. umuntu asubira kuri hagarika ukundi kuntu ngo mu buryo bwiza bwiwe. Ariko ijambo ry'Imana rimeze neza uko riri. Umuntu yiyumviriye yuko akeneye uwundi kugira ngo ijambo ry'Imana ribe ritomoye, mu nyuma azotegerezwa kumenya ko bitari bivuye ku Mana, bitari bivuye ku Mana. Inzoka yaraje niyo yashatse kugutomora ibintu byose, ariko nta kintu na kimwe cyari kibaye kigitomoye. Ariko ikintu kimwe cyari gitomoye kwari uko Imana yagumeje amasezerano ryayo. Yari yavuze ngo umunsi muzojya muzopfa. Bakondwa kuri jewe, icyo ni ikintu cyera cyane. Imana n'ijambo ryayo ni byera, kandi nimba dushobora guha ijambo ryayo uko kubaha nyene hamwe niko kubaha nyene, uko gutinya, uko dugerageza kuyihayo, ibintu bizoba bitandukanye kuri twebwe. Tuzomenya igihe umwami atuvugisha yuko aho ariho tugomba guca bugufi, aho niho tugomba gukurira inkweto zacu. Murazi yuko abakura inkweto zabo bategeza bose bakunama gato imbere y'Imana ishobora byose ituvugisha. Dutegerezwa guca bugufi gushika mu mukungugu. Mbega turi bande kugira ngo Imana ishobora byose ibe yatuvugishije? Mbega turi bande? Hahiriwe umuntu adakeneye kumva ibyo umunsi umwe ngo ariko ngo ntimwabishatse muzoba mugowe. Nshaka kuvuga, sindabizi neza ingene mvuze iryo jambo. Mfise cyane ku mutima cyane ngo hatogira umuntu umwe amaramara, ariko bose abafise amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana iyi minsi bayagumye, bayagarukane mu bwo buryo nyene, mu buryo butunganye bwiza, mu mutima mwiza umeze neza. Bayazirikane ko, bayumvire ko, bayacishe mu mitima yabo imeze neza myiza. Bagire umugabane wabo bakoranira ku mwami n'imbere y'umwami, kuko Petero yabigizemo umwimenyerezo hariya igihe mu nzu ya Korneliyo Cesare, bakamubwira ati dukoraniye hano kugira ngo twumvirize icyo umwami yakubwiye gutegetse kutubwira. Ijya nyifato ko kubaha, ko gutinya Imana nzima imbere y'Imana ishobora byose n'ijambo ryayo, byagize ingaruka yuko igihe Petero yabarika aravuga, Mwemu Yera yamanutse, yaraguye aramanuka. Abantu bari bakoraniye imbere y'Imana nzima. Bakondwa, iyo dukoranye imbere y'Imana nzima turi mu ko gutinya kwera, ibintu byose birashoboka. Je nshobora kwizera gusa ko ijambo ry'Imana ni ry'ukuri, nshobora kwizera ibyo gusa. Hanyuma ibindi bintu byose biba bimaze gutegurirwa twebwe. Umwami yatanze ubuzima bwiwe nk'umwungere mwiza kuri twebwe ku bwacu, kugira ngo tugire iki? Tugire ubuzima, kandi bwo tubugire busagutse, atari kugenda ku gakoni ko gusabiriza mu buryo bw'inkwemu, ariko mu kubaho dufise ubuzima, kandi dufise ubuzima busagutse.
C'est ce qu'il a fait. ibyo Alors, nibyo yakoze. aho rero tujye imbere yiwe dufite ukwizera mu masengesho, hanyuma dufise n'amashimwe, dufise ugushima kuko mu by'ukuri arabereye honoré dans la poussière. kubahwa. Amen. Levons-nous. turahaguruka dusenge. Ah Seigneur, Père céleste, je te remercie Data uri mu ijuru, turagushimira n'umutima wose ta sainte kubwo et précieuse ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Oh Seigneur, o mwami, si ta parole n'est plus valable, ijambo ryawe ritagifise agaciro, reposera mbega la foi. ukwizera ko uruhukira hehe? Ne nous soucions pas de 1000 mondes, Ni twitwararitse amasi ibihumbi de ariko ni gushira ijambo ryawe mu bikorwa. Ico nco kintu twitwararitse mwami. Turagusabye ngo ijambo ryawe niribe ryavugiwe ubusa. Fais que nous soyons de ceux ukore ku buryo bw'uko tuba turi abo bakoranira kuri wewe, abo bakoranira imbere y'inyoga zawe, abo bumva ijwi ryawe bakizera ijambo ryawe, qui sont à ta disposition. bakaba bari ku ruhande rwawe mwami. Que tu es merveilleux Ese ukuntu uri igitangaza, wewe wavuze byose, avec tant de précision. ibintu byose mu buryo butumbereye bice ku bantu bose. o mana, mu mukongogo n'umutima uciye bugufi Cœur reconnaissant, ariko umutima ushima, nous t'adorons. turagusenga, Nous glorifions la puissance de ton sang. tuninahaza ubushobozi bw'amaraso yawe, ubushobozi bw'ijambo ryawe n'ubwamhemu wawe mwami. Tu as des hommes sur la terre ufise abantu hano ku isi destinés au jugement de la colère, batagenewe uburake, mais à contempler ariko bagenewe ta gloire. kubona ubwiza bwawe. Ce sont les vainqueurs Ni abanesheje, qui ont entendu nibo ce que l'Esprit dit, bumvise icyo mwemu abwira amashengero, kandi nous révèle que mwemu ta parole. aduhishurira gusa ijambo, kandi biciye ku ijambo kugomba kw'Imana. Haleluya. Je te remercie Ndagushimira d'avoir mis cela dans le cœur, yuko ibyo wabishize ku mutima en face de ta parole. imbere y'ijambo ryawe mwami. La parole Uri faite chair. ijambo ryambaye umubiri, Ton épouse umugeni wawe tête ategerezwa nawe kuba ari umugeni jambo, atari uruvange, ariko umugeni atunganye, inkumi umugeni atunganye. Haleluya. Uwo habwa icubahiro n'amashimwe, gushimwa biciye ku kwizera. Turagushimira ku bw'erobo yuko uwo mugeni elle sera dans ta gloire azoba ari mu bwiza bwawe, et par grâce. kandi ku bw'ubuntu Nous pouvons en faire partie. dushobora kubigiramwo umugabane, icubahiro n'ubwiza Ton Saint nom. bibe iby'izina ryawe ryera. Amen. Amen.